Hari igihe c'isaha 7 z'umuhingamo aho twashika ari ububiko bw'ihinguriro Sosumo mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Buyenzi twasanze bariko baratanga isukari ku badandaza bakuru bo mu mihingo itandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Aho mwishirahamwe Sosumo bemeza ko isukari ikwiye kandi ko bayitanga ku gihe, ahubwo ko nabo badatahura impamvu idashikira bene gihugu yagenewe nkuko vyari bitegekanijwe. Naho biruko isukari ntirikiraboneka mu makaritiye ibituma bene gihugu bamana imyidogo. Umwe mu badandaza bakuru b'isukari akorera mu Gasenyi aratanga zimwe mu mpamvu abene gihugu bataronka isukari ikwiye. Burya rero abantu bakeneye isukari ni benshi, tugitangura ku sukari umuntu aronka imifuko 80 gushika ubu umuntu aronka imifuko 54 tuyigabure rero mu kwezi kose twosanga twodanaza imifuko 2. Rero imifuko 2 ni mike cyane dufatiye ku bakiriya bari, kandi usanga hari n'amakartier adafise abagrossiste badandaza isukari. Byiza rero botwongereza bakaduha isukari ikwiye, tukaronka isukari ishobora gutanga n'imiburi imifuko 10 ku munsi. Abene ngo baja ku murongo iyo myidogo bafise nuko batonda bakagenda badashikirwa. Ya tuziganirize iyindi misi kibazo kiriho nico. Ico gikorwa cyo kuyitanga kikaba gikorwa imisi yose y'akazi, bakaba bagitanguye igenekerezo rya 4 bakazoshikana igenekerezo rya 19 kandi igisagara ca Bujumbura kikaba cagenewe amatoni ashika 600 muri ku kwezi nyene kwa 0.